Dieu a fermé leur bouche. Ils ont préparé des pièges sur ma route chaque jour. Ils ont annoncé ma chute, mais Dieu a changé le cours. Quand Dieu décide de t'élever, le monde entier le voit. Dieu a fermé leur bouche. Ils n'ont plus rien à dire. Ce qu'ils avaient préparé, Dieu l'a changé en bénédiction. Dieu a fermé leur bouche. Maintenant je marche libre. Mon Dieu combat pour moi, et personne ne peut m'arrêter. Ils ont vu ma souffrance, ils pensaient que c'était fini, mais Dieu écrit l'histoire et la victoire m'a choisi. Dieu a fermé leur bouche, ils n'ont plus rien à dire. Ce qu'ils avaient préparé, Dieu l'a changé en bénédiction. Dieu a fermé leur bouche. Dieu, maintenant je marche libre. Mon Dieu combat pour moi, et personne ne peut m'arrêter. Quand Dieu parle, la tempête se tait. Quand Dieu agit, les ennemis disparaissent. Quand Dieu parle, la tempête se tait. Quand Dieu agit, les ennemis disparaissent. Quand Dieu a fermé, 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 Dieu a fermé leur bouche. Dieu a fermé, Dieu a fermé leur bouche. Quand Dieu parle, la tempête se tait. Quand Dieu agit, les ennemis disparaissent. Dieu a fermé leur bouche. 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 Oh, yeah. Oh, oh. Même quand la route est longue, quand les vents me font plier, je garde les yeux sur sa parole, car Dieu ne peut mentir. Dans la nuit, dans le silence, sa voix me parle encore. Avance sans crainte mon enfant, je combats pour toi. Je réussirai, il me l'a promis. Je réussirai, sa main me conduit. Même si le monde doute de moi, mon Dieu m'a dit tu vaincras. Je réussirai, oh, il me l'a promis. Je réussirai, oh, je réussirai. Ils ont parlé, ils ont douté, mais Dieu m'a appelé. Ce qu'il commence, il l'achève, rien ne peut l'arrêter. Quand mes forces disparaissent, sa grâce me relève. Dans la faiblesse, il se révèle, je ne suis jamais seul. Je réussirai, il me l'a promis. Je réussirai, sa main me conduit. Oh, même dans l'épreuve et le combat, mon Dieu m'a dit tu vaincras. Je réussirai, il me l'a promis. Oh, je déclare la victoire, je proclame son histoire. Dans ma vie, dans mon avenir, les promesses vont s'accomplir. Aucune arme ne tiendra, aucune peur ne restera. Ce que Dieu
Il y a des saisons où je n'ai pas les mots, des nuits où ma prière ne sort pas, des moments où même chanter fait trop mal. Et les gens pensent que si je ne parle pas, c'est que je suis faible. Mais ils ne savent pas que mon silence est rempli d'adoration. Ils ne voient pas les larmes qui prient, les soupirs qui te cherchent. Parce que toi, mon Dieu, tu comprends, même les prières sans voix. Alors aujourd'hui, même sans musique, même sans force, je viens devant toi et je te dis toujours prêt à nous comparer à les hommes sans souci. Nous avons en Jésus-Christ.
Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. reka mu gihe abari hariya ku muryango babandanye badufasha mu kwakira abashyitsi no mu kubazana kubereka ibyicaro, tube turabandanya n'integuro idasanzwe igiye kubera hano. Imbere y'uko dukora ikintu icyo ari cyo cyose, tubanza kwiragiza Imana no kuyishimira kuko yayoboye abo bashyitsi bacu les anciens du lycée Maranatha, bakaba bageze hano mu kigo cya lycée Maranatha. Amahoro, Imana ihabwe icyubahiro. Reka rero mpamagare Pasteur Omonier wa hano. Pasteur, murakoze. Pasteur mu gihe agihagaze, ndazi ko icyaduhuza kandi kiduhuza hano ni les cantiques en français. Hariho rero kantike babitoranije hariya mwamaze kubona kuri projection 505, bayidushirire ko hanyuma twese duce tuvyaguka turirimbe n'ingufu nyinshi. Nikubiza Pasteur aca dushira mu biganza by'Imana mu gutanga integuro. Abashobora kudufasha baririmbisha abanyaruke bafata ama microphone hanyuma dongereze volume. Tout joyeux bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons aux célestes phalanges.
son incomparable amour. Du ciel envoyé son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant sur le roi de Pâques. Alléluia. Reka duce bugufi dusenge Imana. Nyene icyubahiro Mana ushobora byose, n'umunezero n'amashimwe ntangere dufise imbere yawe kuri uno munsi uri hejuru, aho dukoraniye hano turi kumwe n'abaciye kuri ino shuri rya Lycée Maranatha mu myaka myinshi ishize, bakaba avukanye bacu bakanditse n'ababyeyi kuri bamwe. Waragize neza kubana kumwe nabo mu bihe baciyemo bidasanzwe, baba bari ngaha mbere bahize mu gihe gikomeye cyane, urabarindira babishwe n'icyubahiro. Urabarinze ubagirira neza, ariko kandi bahaye kuza kwibuka ahantu bahoze, ahantu baciye, baributsa aho bajyamye, baribuka ahantu bicaye mu rusengero n'indirimbo baririmbiye hano, bumva bafise inkumu nyinshi zo kugaruka hano kuza kuraba barumuna babo ndetse n'abana. Mwe data muhabishwe n'icyubahiro kandi nubahezagira. Gerageza buri wese mu bantu b'ibikirenge hano bwirukira ubuzima, kandi buri wese mubiyumviriye iyi migambi yo gushika hano kuri uno munsi uri hejuru, bigatuma tugira umunezero udasanzwe nk'ubu dufise muri kino kibanza. Nubahezagire cyane rwose, buri wese akaza hano umuha umugisha, nogisha akoze bwirukira ubuzima kuri uno munsi ntabure kubona umugisha wawe ngo nuko yaje hano. Mbere ndagusabye ngo n'abari kuja gusenga batagiye gusenga kubw'ino ntumbero, ubahezagire hano hantu uzobukoze. Nuko hano n'umutekano w'Imana mu ijuru bisaye no koraniro ibyago bigiye kubera hano by'umugisha, kandi waturibera ntaryo uturire n'abana bacu n'abana bavyeyi baje kuturaba, wese isomwe mu zacu aho tubisana. Amen. Arakoze Pastor Buniki muri isengesho ryo kugurura bino birori. Reka rero he akaryo umuyobozi w'ishure Lycée Maranatha do Kivoga kugira ngo adushikirize ijambo ryo kwakira abashitsi. Kaze umuyobozi. Nyakubahwa murongozi w'ishengero ry'Abadventiste munsi w'indwi mu Burundi, mukaba muri serukirana imbere y'amategeko. Nyakubahwa mwaje muserukira abahoze biga kuri ishure ryacu rya Lycée Maranatha. Banyakubahwa mwese ndabona ni benshi, umwe wese mu cubahiro ciwe. Hara pastoro turi kumwe ngaha, pastoro ajejwe education mu Burundi. Nyakubahwa pastoro urongoye misioni ya Bujumbura, pastoro arongoye misioni ya Gitega, muvyeyi waje userukira abavyeyi. Bubahwa mwese, umwe wese mu cubahiro ciwe Imana yamuhaye. Tugira amahoro, tugira amahoro, tugira amahoro. Iterambere ubumenyi biva ku Mana rugira byose. Kuri uyu munsi uri hejuru ndi n'akanyamuneza ntangere kuba mpagaze imbere yanyu. Ni ibintu bidasanzwe, haba ku barezi, ku bigisha, ku baregwa. Turi ngaha mu Kivoga mu izina ryabo turabahaye ikaze. Kaze muri isanze, na cane cane ko mwaje mutumbere urugo rwabaretse. Mu bisanzwe gutemberera aho wize ni ikimenyetso ciza cyane, ni ikimenyetso cerekana urukundo mufitiye ikigo cyabaramuye. Ni umwanya udasanzwe wo kwibuka kahise keza
ugasubira kubona ahantu hagize uruhara runini mu buzima bw'umunyeshure no kubona intambwe mumaze gutera kuva muvuye ku ntebe y'ishure. Sabe babakomera amashi menshi cyane. Hari uwigeze kuba umukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo Nelson Mandela yagize ati l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Natwe turanezerewe kubona ko inyigisho n'indero mwaronkeye ahano muri Semaranatha zibandanya kubabera umuco n'inkingi mu buzima bwa misi yose. Babakomera amashi cyane. Mbure ku batari babizi, iri shure ryacu ryatanguye mu mwaka w'1964 ushira umwaka w'1965. Mwumva heza imyaka ingahe? Murumva ko imyaka ni myinshi cyane. Iri shure ryacu ryararamuye abantu benshi, mugabo nkamwebwe mwaciye ngaha kumbura bamaze imyaka 40, 30, 20, 10, mukaba muyumvire kugaruka kuraba rino shure ryacu. Imana ibahezagire cyane. Kwisaha iri shure ryacu rifise igitigiri cy'abanyeshuri bashika 555. Ngo twari twatanguye turi abanyeshuri bashika 592. Murumva ko harimo abahebye, mugabo abaheba kenshi biva ku ngwara. Mwarahize hano hantu hari malaria cyane, hari malaria cyane. Twibaza ko ariyo mvo nyamukuru ituma abana baheba, ndetse ntibaheba hari n'abaca bahindura kuja kwiga ku yandi mashure. Iri shure ryacu kumbure murafise uko mwarisize, ubu dufise ibirasi 15 byigirwamo n'abanyeshure. Turafise umwaka w'indwi, w'umunani, w'icenda, ico bita cycle 4 n'amashuri 3. Ico bita poste fondamental ko benshi mwahize, hari ico bita cycle inférieur na cycle supérieur. Ubu hari ico bita cycle 4 na poste fondamental. Kwa muri poste fondamental turafise igisata cha science. Muri science hariyo biochimie na science de la terre. Turafise biochimie, science de la terre na maths physique. Sawa murakoze. Nena bifatanije biochimie et science de la terre ni kimwe bita science bekera. Maths physique kera myitwa maths physique nyene. Hama tukagira n'igisata cha pédagogique imwe mwita normale kera. Tukadufise ikindi gisata gishasha kumbure coba caje benshi umaze kuva ngaha ni économique. Kumbura turifuza n'ibindi bisata kandi mubigizemwo uruhara nk'abiza Himaranatha byofasha cyane. Haba kubijanye n'ubumenyi canke ukuntu ishure rimenya bivana n'imyaka. Hari igihe bigenda neza n'igihe bigenda nabi, ntabwo twokwitera amashugwe cyane. Ego mugabo hari n'ibisata bikora neza nka biochimie irakuze kudutera iteka, maths physique ni sawa, kumure n'abandi bizoza nayo biva kuki. Abigisha bakera muzi benshi baragiye muri retraite. Iri shure rifise ubukene bw'abigisha, mbere tugera naho twikora kubakutsa kivi. Umva ko ku ruhande rwa pédagogique hari bitagenda neza, nk'iyo umuntu yikoze kumukutsa kivi, umukutsa kivi naho ntabafise amategeko amugenga. Banyakubaha mwahoze mwiga ngaha, indoro mwakwiye kuri iri shure niyo yatumye mutera intambwe. Mugarutse mwakino kigo muzanye umutima wa kivyeyi, umutima w'ubufura. Muri ibyabona bizima byemeza ko ishure ryaramuye abagabo n'abagore bagaciro. Sabe mu ntizo amashi tubakomera amashi. Kuza mwakino kigo
ni icigwa gikomeye kuruta ibindi vyigwa byose mwigiye hano. Ni icigwa c'ubutwari, ni ikimenyetso c'urukundo, ni ikimenyetso cyo gufatana mu nda no gukenguruka aho mwaronka indero n'ubumenyi. Abanyafrika, hari abanyafrika bagiye barakoresha ururimi rw'ifaransa nibo bavuze bati quand on boit de l'eau il ne faut pas oublier ce qui l'ont creusé. Birahimbaye cyane kuko n'uwo mugani murawuzirikana. Mwaje neza, ntimwaje iminwe misa, sinzi ko mubona hariya banyeshuri mwabonye hariya, murabona ko hariho ishishiro, sibyo? Turakengurukiye cyane, Imana ibahezagire, mubongera amashi cyane. Banyeshure muri ngaha nimwitegereze aba babitangiye imbere, baricaye aho mwicara ubu, barambaye uniforme nkuko ubu muzambara, bararyamye hajya muryama. Urugendo ni isomo, urugendo ni isomo rikomeye ryerekana aho bageze. Namwe hakwiye kubatera intege no kubaha ibyizigiro ko byose bishoboka. Uyu munsi uri hejuru ni umwanya wo gusangira ibyiyumviro, kwibuka ibihe byiza byo ku ntebe y'ishure no gukomeza imigenderanire hagati y'iri shure n'abahoze baryigako. Mu kurangiza novuga nti niharambe ubumwe, ugufashanya n'urukundo hagati y'iri shure n'abahoze baryigako. Niharambe guteza imbere indero n'ubumenyi mu mashure. Imana ibahezagire, murakoze. Itangukire mu gusema natado kivoga ijambo ry'ikaze amaze kudushikiriza. Mwavyumvise abanyeshure muri hano, ababubahwa mubona hano na jewe ndimwo. Mwumvise ko twambaye uniforme nk'uko muzambara, twaja mu kizu c'amahoro nk'uko mujayo, twaribwa n'ibihere nk'uko bibajya, nuko twaragwara nk'uko mutwara, ariko twarashoboye kugira kubandanya. Imana rero muhezagire cyane. Nk'uko mwamaze kuvyumva, aba bubahwa bahoze biga hano, mwavyumvise ko badutekereye agakemanyi. Reka rero mu buryo bw'amatsiko duhe ikaze waje ayoboye umugwi munini w'abahoze biga hano, nawe aheze adutekurire ako gakemanyi. Kaze. Maranatha. Yesu araje. Murakoze cyane. Mu bisanzwe nta majambo y'ikirenga twari twateguye, ariko ko badutijije kano kanya reka tubayagire gatonya. Twe turi bande? Bababwiye ko turi abahoze biga ngaha, turi mice myinshi. Hari amageneration yahize kera mu myaka 80, hari ababihize mu myaka 90, n'abahaje mu myaka 2000. Rero nkuko babibabwiye, ishuri rya Lycée Maranatha n'ishure imaze imyaka myinshi, ryaciye mu bitari bike, ryarigeze kuba riri mu minwe ya leta. Ni ukuvuga k'ico gihe abahiga bataraba ibintu by'uko ari abadventiste, mu nyuma rirasubizwa mu mwaka 1992. Ni ukuvuga ko ni mice myinshi y'abanyeshure baciye ngaha,
ari nabo twaje duserukira rero. Dusanzwe dufise amagroupe duhuriramwo, ayo magroupe tukagira gushigikirana mu gihe uyu n'ujya yagize ikibazo, ibintu ama circonstances atari meza, canke iyo yagize imanza zihimbaye tugashigikirana. Niho hageze igihe turiyumvira duti ko twama muri ibi bintu ntitwogera tugafata umunsi umwe tukaja kuraba aho twize. Ico ciyumviro tugifashe, abo turi kumwe bose baragishimye, niho twavuga duti reka dusimbe tubanze tugire evaluation des besoins. Twaraje ni petite délégation, turabonana n'umuyobozi ico gihe, turayaga nawe aratubwira ibibazo ishuri rifise bitari bike. Ico gihe rero natwe twategezwa gutorera umuti ibibazo tubona dushoboye gutorera umuti, kuko ibibazo ni byinshi cyane nkuko umuyobozi yanabivuze. Hari ibibazo byo kugwara malaria, hariho ibibazo by'imodokari itagikora n'ibindi. Rero twaciye twisuganya, turegeranya mu Kirundi atwita udukwi, turadushira hamwe, tuvamwo agakemanyi twaje tuzanye uno munsi rero uri hejuru, twaje gushikiriza ishuri ryatureze ako gakemanyi kagizwe n'ibintu bikurikira: ni imatera 100, twihutiye gushigikira abanyeshuri baronke ko uburaro bwiza aho bajyama heza, kuko twaraciye mu madortoire turabona uko hameze. Ejo na hirya ejo nitwasubira gukubita inzi ibipfunsi, hari aho tuzozongereza. Hanyuma turazi ko kugira ugwaruka rwige neza, abanyeshuri bahari bige neza, birakenera ko binonora imitsi, baruhurira imitsi. Byaciye biba ngombwa rero ko tubibuka nabo, tubaronderera imipira yo gukina, imipira 2 ya football, hanyuma umupira umwe wa volleyball n'undi umwe wa basket. Ivyagarukiye ngaho, hari igihe bishika ugasanga barabatumiye mu matournoi, il faut que abo banyeshuri bagenda guserukira ishuri baberewe, bambaye umwambaro ubereye ijisho. Twaciye turondera yo mwambaro w'abakinyi ba football, teni mayo 22, duca turondera kandi mayo z'abakinyi ba volleyball 11, hamwe na mayo z'abakinyi ba basket 11. Rero ivyo nivyo twashoboye kurondera. Imipira nayo twararondeye pompe kugira ngo nivyanka nimuze muratira abandi muzoze murapompa mwebwe mwenyene. Monsieur le directeur, représentant les mudushimire ivyo ni intango, ni igikorwa dutanguye ubu, tukizera ko kizobandanya. Nitwasubira kugira visite, iraza kuba kandi kanya ko kwevariwa izindi besoin tuzokorera ko muri année scolaire itangura. Twizera ko bikunze nk'aya mango mu mwaka uza dushobora kuba turi kumwe. Imana bidufashije. Mu kurangiza rero reka nshimire ubwa mbere bwo abarezi batureze, kugira ngo twe tugera aha nuko hari abantu badushizemo ubumenyi. Turazi neza ko tutari abantu beza, twaragorana, bakatugaruza agakoni
tukagaruka ku murongo. Burya ugukebuye nuko abagukunda, mwaradukunda gose, ni mu bishimirwa. Hari abari ngaha, hari abakukurutse, turibuka umuvyeyi wacu Habingabwa yatwitwararitse gose ko yadutwaye iri shuri riri mu bihe bigoye. Burya aha haraciye ibibazo, mugabo nawe yarahatwaye hari ibibazo vy'ikirenga, kuko yahaje mu 1992 1993 bari hari habaye igandagurwa ry'umukuru w'igihugu, murazi vyaciye biba ngaha hagufi yacu. Mugabo yarahagaze rugabo, nta barajyaguye ngaha mu Kivoga, nuwo gushimirwa gose. Hanyuma reka dufate kano kanya dushimire umwe wese mubo twagendanye mu banse bo ngaha, kuko kugira tugere kuri kino gikorwa baritanze umwe wese ku rugero ashoboye. Mu bishimirwe, mubakomera amashi kabisa. nituja kurandira reka rero dusozere. Mwubahwa muyobozi, nimushikira ko gakemanyi kaze kababere ngirakamaro, ugwaruka rushikirwe neza, abanyeshure. Hanyuma namwe banyeshure muze mugamburukira abarezi banyu. Burya kugeraho tugeze si urugendo ruto, mugamburukire abarezi banyu. Twababwiye ko natwe byashika tukagorana, bakadukebura inkebuzo nyinshi, aramanota gukura mu ndero n'ibindi. Mugabo nibaze ko atabagikugwa amanota mu ndero, uko ubumengo nta bintu nabike vyotuma musamara, kuko ico gihe hari byinshi bidusamaza. Rero muri uko kurangiza, turangize twibuka abayobozi bakoze ngaha bashengeye, twibuka abarezi bakoze ngaha bashengeye. Turibuka William, turibuka Eramu n'abandi bashengeye. Hariho n'umushoferi nawe nyene yaheruka gushengera Shaza, ucaracariho binakunda nawe ko mushira muri programme y'abantu tuzoraba, dutegezwa kuraba. Reka rero tubashimire mwese, Imana ibahe umugisha. Maranatha, Yesu araje. Je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême, il soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. Je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis
jamais tout seul. Yesu ashimwe. Nyemerera turamukanye twese mu izina rya Yesu. Abakunda umwami Yesu muvuge muti amen. Banyakubahwa mwese mwaduteye iteka kuri uyu munsi, umwe wese mu cyubahiro ciwe. Banyakubahwa twagendanye ndetse n'abanyeshuri musanzwe migira ngaha muri lycée Maranatha do Kivoga. Yesu nashimwe cyane. Numunezero kuri twebwe twese muri uyu mwanya, na cyane cyane mu kwakira ingabire idasanzwe aba bene data n'abashiki bacu bize kuri iri shure batuzaniye. Mu by'ukuri nk'uko amajambo abanza yabivuze, kwibuka ni igikorwa ceranda. Mu Giswahili, kubera ko ngaha hariho Abaswahili, ni Igiswahili cigishwa bavuga ngo asiye shukuru. Rero ico mwacirinze, mwaje gushima Imana ibahezagire cyane. Urugendo rw'Imaranatha n'urugendo kuri bamwe nibaza ko batogwibuka, kuko hari igihe usanga rimwe na rimwe menga abantu bariko barahatirwa gukora ivyo batiyumvira. Ariko ndakunze kuza ngaha rimwe rimwe, abanyeshuri turazinanye nubwo badashaka kubigaragaza. Mu mpanuro nyinshi nama ndababwira nuko ubwa mbere ho ndabubaha gose. Impamvu ndabubaha narayibasobanuriye, sindabazi, sinzi kazoza kabo. Nama menya nti mpagaze imbere y'abagenero, imbere y'abaperezida de la République n'ubwa bumwe, imbere y'abaministre, imbere y'abadirecteur generaux, imbere y'abantu bakomakomeye mu buzi butandukanye bwabo bw'igihugu, ubw'ishengero canke mu yandi mashyirahamwe atandukanye. None reka ndabashimire kuko mwaje kuntera iteka no kwereka aba banyeshuri bari muri kino kibanza ko ivyo nababwiye ntababeshe. Imana ibahezagire cyane. Yaba twari dufise umwanya twari koha akanya umuntu umwe wese akidondora akatubwira ivyo akoreramwo. Mugabo naho batokurirwa barabitubwira turabishije amaso, tusha tubona ko muri abantu badasanzwe. Sivyo none ga yemwe? Hari n'uwambaye umwambaro udasanzwe. Nituzi ko ari umugenero, ariko turabimwipfurije mu izina rya Yesu. Hari n'abandi baca bipfuza kuwambara uwo mwambaro, mugabo kugira ngo uwambare murazi ibisabwa. Nukutwemerera ya nkoni, nukutwemerera ya manota akagenda make make, mugabo twipfuza kubagarura mu ruhongore. None rero banyakubahwa, nshimye ko mwabanje kuraba ubukene dufise kuri rino shure, hanyuma mukatuzanira ibihuye n'ubukene bwacu. Kindi nashimye nuko mugiye kubandanya kuraba ubundi bukene dufise, kugira ngo nanone mu vyo mushoboye, mu vy'Imana yabahezagije mubandanye mudushigikira. Ariko ngira ngo ubukene bwa mbere mwatanguye kububona, Imana ishimwe, uretse ko musanzwe mubuzi, ariko kuva hariya hepfo aho mwaje n'amaguru muduga, ngira hariho ubundi bukene mwabonye dufise budasanzwe. Muzotwiyumvira ko bivanye n'ibibanza Imana yabahezagije mu gihugu, hanyuma mukadukemurira ivyo bibazo.
si umugani navuze, nirijya barabara navuze, murarizi, mwaribonye kandi mubandanya muribona. Umunsi naryo ryofata umurongo twoshima cyane. Muri iyo ntumbero yo gufataniriza hamwe namwe n'ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi, hari ivyipfuzo byinshi dufise kuri rino shuri. Bwa mbere ho, haruhande y'iri shure dufise hano, duheruka gutangura kaminuza y'ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi. Izo bifise icicaro ngaha nyene muri iki kigo ahitwa muri 17. Murahazi, ngira mwarahatemberereye. Mugabo twabaye turitiza extension kwijabe mu kurindira ko twubaka kaminuza cyangwa se amashure vuba muri Maranatha muri Kivoga. Ariko ivyo ndabireke ngaruke kuri lycée Maranatha do Kivoga. Muraza ahisigeze, turifuza ko lycée Maranatha do Kivoga igendana n'iterambere rya none, nayo ntisigari inyuma mu mbona kazoza y'igihugu. Turifuza ko vuba aha muri iki kigo hazoba hariho internet. Ariko iyo internet izobigendereye iki? Turifuza ko nanone bibaye ngombwa hazoba hariho informatique yo ku rwego rwo hejuru. Umugambi waratanguye, turimwo. Mu by'ukuri nimwatwemerera gufatanya natwe bizoba vyiza, kuko hari naho tugera tukiyumvira tukibaza tuti twoshira Kirundi biraza kongora screen muri buri class kugira ngo bibaye na ngombwa ko higishwa abanyeshure mu buryo bugezweho, bivanye n'ukungena amashure y'Abadventiste b'umunsi w'indwi mu karere turimwo agenda atera imbere. Dufatiye Tanzania, tugafatira Kenya, ngene tubona amashuri y'Abadventiste b'umunsi w'indwi yagiye atera imbere, tukivuza natwe kugo rugero turugera. Rero turi kumwe namwe, birashoboka. Iyi ni intango nziza yo kutwereka ko Maranatha do Kivoga irafise abayishigikiye. Uwo mugambi natwe turizera ko uzotera imbere. Mu gusozera, kugira ngo tutarushirizaho kubicisha amajambo menshi, munyemerere nongere ndababwire ko twanezerewe. Uru rugendo rwanyu si urugendo rw'imfa gusa, ni urugendo rwakoze ku mitima yacu nk'abarezi, nk'abarongozi b'ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi n'aba banyeshuri. Muzohore mutugendera kenshi, kubera ko ngo agafuni kabagara ubumwe n'akarenge. Ariko kandi ngo aho umukecuru yatoye uruhindo yahise mu ruganda. Kuza kwanyu buri gihe cyose byo tunezera ko twomenya ko ari ikintu muje mutuzaniye. Imana ibahezagire. Kandi bagirire neza mu izina rya Yesu. Mwongera amashyi menshi cyane. Murakoze kandi mu buryo budasanzwe twongeye gushimira bose bamaze gufata amajambo, dushimira n'Imana mu buryo budasanzwe kuko yashizeho uyu mutima muri aba ba anciens du lycée Maranatha, kandi bakaba bashoboye gushikana icyo basezeranye umunsi bakaba bari hano. Imana ibahezagire cyane. None rero novuga ko igice cya mbere cy'ibi bikorwa by'uru rugendo gisa n'ikirangiriye hano. Ikigiye gukurikira ni uko tugiye kuva hano, aba ba anciens du lycée Maranatha turajyana nabo duce ku mashure, tudugemo kariya kabarabara, kariya kayira gaca hariya mu mbere. Aba bahita ngo ni UNF sinzi.
kubitisha akajisho ndaraba matrikire ndayibasoma iyo haza kuba nyine kuja imbere yanje mugabo abandi ngira matrikire ndayibasoma byashitse ngaha septembre 81 septembre 81 barashika muri septième ngaha numva rero ibihe twagize ngaha nk'uko namwe mwabigize ibihe byari biryoshye gusoma aho mwagiye hose sibyo ngaha twagize ibihe byiza nacyo bituma twumvise ko tuza ngaha duca dusigara utashe naraje naranjyanye munyenga nabakome mwari ngaha nari hakurya namubona akurikiranye kuri zoom kuvuga yuko iri shure riri ku mutima wanje kandi iri shure abavyeyi umunsi mu bavyeyi ngaha twaravuganye kenshi ryararamuye riramurira igihugu tuvuge je nahigize amahirwe yo kuja mu kibanza gisumba ivy'abandi twizere ko bari ngaha bazoja mu kibanza nanje gisumba kirya nagiye n'abasigaye ikiga cyabishe umukuru w'igihugu abafise abashikiranganji murafise abaambasaderi nuno murafise abashikiranganje n'uno munsi abashinga amateka ariko komenana Silvia musebenshi ku nzego zose abasekreteri permanent abaki ahantu hose ma service n'abadandaza abagwizatunga murafise nuba mu mice yose iri shure rya Kivoga ryararamuriye igihugu hanyuma tukaba tuzi ngaho kugira ngo duhe ingufu abana bacu sibyo dusenga James abasumba abana bacu tubahe ingufu yuko aho muri natwaraciye kandi aha turi namwe nta kibuza ko mushobora kubashika mbere mugashika naha turi mutuvuga tureba kuko abatwigishe nk'abo bose boje abanyigishije ngo nta sinzi ko babakiri hajya ubuhagi Imana ndi muri bonisi jewe muri bonisi urumva nkaba se kwashimira nkaba nayibonye intevye sinzi umuntu yantelefone nini kima telefone ari yantelefone yangu ya 2 jours ibyo byose sinsiba ndazi ko bigenda kose ko ni ngaho mu Burundi ndazi ntari ngaho mu Burundi naho ntaco bafatiye Imana bahezagire ihezagire n'ugwaruka mwebwe kugira ngo iki urukundo twakuye ngaha ikindi ntavuze ngaha aha rero hari urukundo rusanzwe abize ngaha basinavuze ibyo kumuga baraje bose bafatana mu nda aho bahuriye hose no mu kazi yaje amacakuri bigamwe biramoko amukivuga vrema nta byariho twebwe ngaho kandi nabo dukorana nabo twakoranye ibyo tubyumva mu bandi
ese Imana idufashe n'abandi bose tugume tuvyumva ahandi ntituvyumve mu rugo iwacu. Imana ibahezagire. Jamais tout seul, Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui court au jour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils, inconnus. De près ils m'entourent, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Seigneur, il y a des saisons où je n'ai pas les mots, des nuits où ma prière ne sort pas, des moments où même chanter fait trop mal. Et les gens pensent que si je ne parle pas, c'est que je suis faible. Mais ils ne savent pas que mon silence est rempli d'adoration. Ils ne voient pas les larmes qui prient, les soupirs qui te cherchent. Parce que toi, mon Dieu, tu comprends, même les prières sans voix. Alors aujourd'hui, même sans musique, même sans force, je viens devant toi et je te dis. Quand des mots refusent de sortir, quand mes larmes parlent pour moi, quand mon cœur est trop fatigué pour expliquer ce qu'il ressent, quand la nuit devient trop lourde et que je marche sans voir, même là, dans l'ombre profonde, ta présence me garde en espoir. Quand
mains tombent sans force, quand mes genoux touchent le sol, je découvre dans ma faiblesse que ton amour me console. Tu entends même ce que je ne dis pas. Tu comprends les soupirs au fond de moi. Je te loue dans le silence, quand ma voix n'a plus de force. Je t'adore dans le silence, quand mon âme crie encore. Même sans mélodie, mon cœur te chante. Même sans un bruit, ma foi te danse. Je te loue dans le silence, mon Dieu, je te loue. Quand le monde pense que je suis brisée, mais que toi tu me relèves. Quand mes genoux touchent le sol, mais que mon esprit s'élève. Quand je n'ai plus rien à offrir, pas de force, pas de chant, je te donne mon souffle faible comme un parfum vivant. Quand mes rêves semblent mourir sous le poids des combats, tu rallumes une lumière que personne ne voit. Tu reçois les adorations secrètes, tu vois les batailles muettes. Je te loue dans le silence, quand personne ne me voit. Je t'adore dans le silence, même quand j'ai froid. Quand mes mains restent baissées, mon cœur élevé, quand mes lèvres sont fermées, mon âme crie, tu es roi. Je te loue dans le silence. Ce silence n'est pas vide, il est rempli de ta gloire. Le silence n'est pas faible, c'est le lieu de ma victoire. Chaque larme est une prière, chaque soupir est un cri, et le ciel entier entend ce que je dis sans bruit. Quand je n'ai plus de chant, j'ai encore ma foi. Quand je n'ai plus de mots, j'ai encore toi. Je te loue dans les couloirs de l'hôpital, dans les nuits sans sommeil. Quand la peur frappe ma porte et que l'espoir s'éveille, dans les factures impayées, dans les rêves retardés, dans les promesses suspendues, mais jamais oubliées. Je choisis de t'adorer, même sans comprendre pourquoi. Parce que je sais en silence, tu travailles déjà pour moi. Quand je suis brisée, quand je suis cachée, quand je ne comprends pas, parce que tu es là. Dans mes nuits sans voix, parce que tu combats pour moi. Je te loue dans le silence, jour et nuit, je t'adore. Je te loue dans le silence, de plus en plus fort. Même sans musique, le ciel m'entend. Même sans cantique, je suis ton enfant. Les anges reprennent mon adoration. Quand je me tais, ils chantent mon nom. Je te loue dans le silence, à jamais je te loue. Un jour, ma voix reviendra. Un jour, je chanterai encore plus fort. Mais jusqu'à ce jour, que mes larmes te louent, que mon silence te parle, que mon cœur te
te chante, parce que même sans un son, tu entends mon adoua te loue. Yélélé. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits des champs. Il a sucé le miel du rocher, l'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts, les ponts sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts, les ponts sur ses plumes. Dansez, dansez pas, dansez pas, dansez pas. Célébrez, 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 célébrez. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser, crier alléluia. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts, les portes sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts, les portes sur ses plumes. La taille de Goliath, j'ai les yeux microscopiques, télescopiques, ma vision va se réaliser. Wow!
Lancez. Mai ni wewe. Te. Lakini wewe balansa. Nana kimwe. Sawa. Dogo ulikuwa vayo ruko nyene. Komera. Nana kimwe ndababona. Sawa kakumwanya. Utane. Alize. Utane. Numéro 30. Kuna fa marche arrière. Numéro 30. Kuna fa marche arrière. Dieu a fermé leur bouche. Ils ont préparé des pièges sur ma route chaque jour. Ils ont annoncé ma chute, mais Dieu a changé le cours. Quand Dieu décide de t'élever, le monde entier le voit. Dieu a fermé leur bouche. Ils n'ont plus rien à dire. Ce qu'ils avaient préparé, Dieu l'a changé en bénédiction. Dieu a fermé leur bouche. Maintenant je marche libre. Mon Dieu combat pour moi. Et personne ne peut m'arrêter. Ils ont vu ma souffrance. Ils pensaient que c'était fini. Mais Dieu écrit l'histoire. Et la victoire m'a choisi. Dieu a fermé leur bouche. Ils n'ont plus rien à dire. Ce qu'ils avaient préparé, Dieu l'a changé en bénédiction. Dieu a fermé leur bouche. Dieu, maintenant je marche libre. Mon Dieu combat pour moi. Et personne ne peut m'arrêter. Quand Dieu parle, la tempête se tait. Quand Dieu agit, Quand Dieu agit, les ennemis disparaissent. Quand Dieu parle, la tempête se tait. umuzo w'abahoze biga ngaha
muri lycée Maranatha byaduhimbaye cyane, byatunejereje kuko bari baratubwiye ko baza kutugendera, baje kandi batuzaniye ishishiro, batuzaniye amamatera ashika 100. Ni kuri twabishimye cyane kandi byatunejereje, kandi mwabonye n'igihe twakira ijya mpano abahoze biga ngaho i Maranatha batuzaniye, ukuntu byahimbaye, baba abarezi baba abaregwa, twese twanezerewe cyane, na cyane cyane yuko hari n'imatera zari zisanzwe zishaje. Twizere yuko ubu n'abanyeshuri bahora bidoga bagiye kuryama neza. Hari matera twari twararonse duhawe na leta, izo matera ntizari zikwiye, yo kuba twarose ziriya turizera ko abana bose bazoca baryama neza. Bisanzwe mu kigo nk'iki ingorane ntizishobora kubura. Dufashe igihe ishuri ryatanguye mu mwaka w'1964 gushira wa 1965, année scolaire 1964-1965. ni ukuvuga inyubako zirashaje, ngira ngo mwace mu mashuri mwabibonye. Hari nka bloke yatanguye ngaha ijya isakajwe n'ibyo bita ibikaya eternite mu kinyamazuru. Tuko turaraba turabona ko ajya amashuri yarakwiye kugira gusubirizwa hejuru, ego tukaronka abo dufasha bakayasakara neza, kuko iyo imvura iguye kenshi usanga hava birashika n'igihe twamajura guhoma hejuru. Umva turose nk'abantu bosubiriza bijya bikaya byodufasha cyane. N'ibindi ngorane nyinshi ntizibuze. Aha turafise igisata ca mate physique, bariga cigwa bita informatique. Umuko muraraba ibikoresho bakoresha muri salle informatique mwabonye ko ari bike cyane. Dufise ordinateur zishika 6 kandi izo zifasha abanyeshuri bose. Mu gihe dufise abanyeshuri bashika 555 mu uyu mwanya, murumva yuko iyo bashitse kwiga nk'ibyigwa bimwe nka informatique canke teise, usanga umwarimu bimugora cyane kuko aca bashira mu migwi, ugasanga nk'icigwa c'iminota 45 giheze bose bataragira gute batarashika ku iyo mashine kugira bakoreko. Yego nukuri mwabibonye ko byatunejereje. Yego ingabire ni ikintu gihambaye cyane. Twebwe nk'abarezi tugiye guhimiriza cyane abanyeshure babungabunga ajya mamatera. Kenshi birashika ugasanga abanyeshure baratobura amamatera, ngo duhiriwe duhishe ko mwatuzaniye imatera ziriko impuzu zifunze ziko amahusi. Turizera neza yuko tuzokurikirana cyane dufatanije n'uburongozi bw'indaro kugira abana babungabunge ijya mpano twaronse. Prime abord, nous saluons les efforts fournis par les anciens du lycée Maranatha. Ils viennent de nous doter un don très important. Ils viennent de nous octroyer 100 matelas. Je pense que ces derniers nous seront utiles, et surtout que on avait des matelas qui sont usés, qui sont vétustes. L'année passée, le gouvernement avait donné les matelas, mais ces matelas n'étaient pas suffisants. Cette fois-ci, je pense que les élèves vont dormir avec ces 100 matelas, tout le monde sera servi. Donc c'est une joie pour la communauté scolaire du lycée Maranatha. Le problème, il y en a. Des problèmes ne manquent pas, et surtout que cette école, c'est une école qui vient de passer beaucoup d'années. Cette école a été créée à partir de l'année scolaire 1964-1965. Vous comprendrez que même certaines infrastructures sont vétustes. Je peux citer notamment donc, le premier bloc
dont la toiture en éternite est en mauvais état et nécessita le remplacement. Comme les anciens du lycée Maranatha commencent à songer à l'école qui les a éduqués, je pense qu'avec eux, quand même, ils vont nous soutenir pour que ce bloc ait une toiture convenable. Je disais que la toiture est en éternite et nous voulons que la toiture soit en tore ondulée. Oui, et pour les élèves, je pense que nous allons les interpeller, nous allons les recommander de bien entretenir ce don. C'est un don qui est très important. Je pense que même la direction d'internat va faire le tout possible pour faire le suivi afin que ce matériel soit bien entretenu. Je disais aussi que vous avez visité dans les différentes salles de classe, vous avez remarqué que dans la salle informatique, il y a peu d'ordinateurs. Tenant compte des effectifs qui se trouvent ici, dans notre école, effectif qui s'élève à 555 élèves, avec 6 ordinateurs, vraiment, ça ne va pas. Je lance un appel vibrant à l'endroit des anciens du lycée Maranatha pour qu'eux aussi ils nous appuient en matière des ordinateurs. Murakoze kutubaza twaje gufasha rino shure twizeko kuko ubwenge canke ibyo dufise mu mutwe twatanga kubironkera ngaha hajya ukura abanza akiri mutoya. Aha rero ni mu gice ca mbere c'amashuri yisumbuye niho twize, twaba abize kuri ino shure bifuje kuza gutera agacumu k'ubumwe rino shure mu kubashikiriza imatera aho baryama kugira ngo abana baryame neza hama bavyuke neza baje kwiga neza. Nje cyatumye tuza ngaha rero kugira ngo twifatanye n'abandi twiganye. Hariho benshi bari hanze, hariho benshi batabonye ubutumwa, tukabona yuko ibi rero ni vyiza kuko si ubwa mbere tubigira, twama tubigira iyo turonse uburyo. Ejo canke ejo bundi tukaronka n'itundi tuzozuzana kuko aha twarahize twararonke ubumenyi. Ubwa mbere biradutera umutima mwiza ukamenga turangana nabo, kuko natwebwe tukingana nabo twakinira hajya nyene. Nje tuma rero turakira nabo naho dukuze. Mwabonye mubaje ngaha nije vyitwa ko nkuze gusumba abandi, nkaba ndabashimiye abashe kuza ngaha twakinye n'urwaruka kugira ngo babone yuko urukino rushobora guhuza bose. Nje rero twahwenga tugakina n'abana twaryohewe, ntabazi yuko ntayiruka itabunda badutse. Ubwa mbere ishuri twagize ko turi abana bakeya, twege igihe cy'iwacu hari abana bakeya cyane ntibangana gutya. Mugabo urabona uno munsi urwaruka rwarabaye rwinshi kandi amashuri barayaguye. Ikintu nabonye bameze neza ni kubafata mu mugongo. Nabonye barabuze amamashini nyabwonko, nkaba ntiyakamo abo twize ngaha bari hanze cyangwa abandi bose batashoboye kuza, kuko iri shure ryaramuye abantu benshi, ryaramuye abategetsi benshi. Mbereye kuri twebwe turafise abashinga amateka, turafise abashikiranganji, turafise ababaye iki canke ikindi, turafise abaserukira Urundi mu makungu. Abo bose tugiye hamwe nitwobura imashini nyabwonko twoshobora guha rino shure kugira ngo bashobore kwiga neza bari mu buryo bukwiye. Abana bari ku ishuri tuhamagara kwiga neza, tuhamagara kwiga neza kugira ngo ivyo bize bibahe ubumenyi. Mugabo tukabafuza yuko bagira ubwenge, kuko kugira ubumenyi utagira ubwenge naho nibindi bindi. Aha rero mu Kivoga abantu bahize ngaha bari bafise ubwenge busumba ubumenyi abize ngaha benshi. Ndabazi, turabazi, kandi aho bari hose ubasanga bafisana urukundo. Abize ngaha baravomyeho urukundo rw'amahoro, rw'iterambere, cyane cyane no gukunda igihugu. Hamagara no gwaruka twebwe twashoboye gushika muri ajya amabanga nuko twaciye aho muri. Twifuza rero yuko aha turi mwebwe muri munsi yacu muzosumba aho twashitse,
nukuvuga nkabifuriza yuko hazoboneka umukuru w'igihugu mu misi zoza avuye yize ngaha mu ishuri rya Kivoga. À l'école de Kivoga, Maranatha de Kivoga, en guise de mémoire, parce que nous avons fréquenté cette école, c'était une belle école et reste encore une belle école. Donc nous sommes venus ici pour appuyer les élèves d'ici pour qu'ils puissent avoir des matelas. Parce que nous savons très bien, quand vous dormez bien, vous rêvez bien et le cerveau marche et fonctionne très bien. Nous sommes venus ici pour leur donner un coup de main et surtout appuyer les autorités de cette école pour qu'ils puissent aller de l'avant. Bon, à toutes ces personnes qui vous suivent. Donc aujourd'hui, lorsque nous étions ici, nous étions peu nombreux par rapport à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous avons cette école a évolué et aujourd'hui, cette école a plus d'élèves qu'avant. Donc nous avons vu que les autorités d'ici, le directeur ainsi que les responsables d'ici sont vraiment sont des parents. Ils prennent confortablement les élèves ici, mais nous avons trouvé, bon d'abord je lance un remerciement pour tous les élèves qui ont passé ici à l'école de Kivoga et qui ont pu contribuer pour qu'on puisse amener les matelas pour les élèves. Alors nous leur demandons de faire encore un effort supplémentaire pour qu'il y ait des ordinateurs parce que nous avons vu que cette école, il y a un manque d'ordinateurs pour que les élèves d'ici puissent apprendre l'informatisation, informatiser les outils d'informatisation. Donc nous sommes appelés, nous qui sont les aînés de cette école, apporter un apport par rapport à ces manquements. Bon, l'appréciation, c'est bonne parce que voir un vieux de 60 ans jouer avec un élève de 15 ans, 16 ans, c'est tout à fait normal. Nous avons été errés dans le terrain parce que nous avons joué avec ces enfants. C'est pour leur montrer que cette école, dans le jeu, il n'y a pas de différence d'âge. Nous sommes tous les fils de ce pays. Nous devons vaquer chacun dans ce qui le concerne en vue de promouvoir l'intérêt supérieur de la nation. C'est-à-dire l'amour que nous avons trouvé dans cette école puisse être pérennisé par nos jeunes. Bon, je dirais que mes enfants, parce que j'ai des enfants comme celle-ci. Bon, tumefikiria kuleta matera kwa hii shule sababu ni shule ilitulea tungali watoto, tungali wadogo. Sasa ule baba yako ambaye kulea hawezi kumwacha hivyo hivyo, na ndio sababu tumejiwaza wanafunzi wamesoma hapa wadogo wachache, sababu walisoma hapa ni wengi sana na wengi hawakujua shughuli hii. Sasa tuliweza kuleta matela 100 ili watoto walale vizuri, sababu kilala vizuri unaota vizuri na ukienda kwenye shule unasoma vizuri, na ndio sababu tumefurahi kuwa hapa kuchangia siku ya leo na vijana kama hao. Bo, kwetu tumefurahi sababu wakati tumesoma hapa sisi tulikuwa watoto wachache sana. Ili leo tunaona ni watoto wengi, wana shule wengi, tumekutana wazazi wao wanawashika vizuri sana na shule liko vizuri sana, ili linaomba tulishike kwenye mgongo. Na ndio sababu tumeletea matela tuwaweze kusaidia. Tumeona hapa kwa Kasorobo kazi ile mashine za ordinateur. Lazima kwa kusema na watoto wende kuleva yenye tunafika eko. Ndio sababu tunatoa wito kwa watu wamesoma hapa, wenye walikuja wenye hawakuja, ili tuweze saidizana ili siku nyingine tuweze kuleta hizo ordinateur waende kwenye sambamba na wengine wanafunzi. Bo, ni furaha sana kucheza na watoto kama hawa. Wao ni watoto kama watoto zangu. Tumewacheza hapa kwa sababu ili tuungane vizuri, ili waone kama baba na mtoto na kaka na shangazi na wowote ule wako pamoja. Tulikuja hapa tuwe kitu kimoja, tuambie kama shule hili limelea watoto wengi na limelea viongozi vingi kuanzia kwangu na wenginevyo. Pako mawaziri, pako washingamate, parlementaire wengi wako hapa na wengine wana wabalozi. Kila sehemu niwe kutana mtu amesoma hapo. Au sasa tunawaambia ili wafanye nguvu zote ili tuweze kusaidia shule letu limetulea, sababu hawezi kasahau mzazi, sababu ukisahau mzazi basi unapata laana. Asante. Asante.